ndabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication. Nubu turacari mu kwezi kwa mbere, turabandanya twifuriza umwaka mwiza, twizeye ko muri benshi mugomba mudukurikirana mu ijambo rya jambo. Uno munsi rero ndi kumwe na Patiri Derrick. Pati, ndaguhaye kaze, ndaguhaye ndakwifurije n'umwaka mwiza. Murakoze cyane kumpa ikaze, murakoze no kunyipfuriza umwaka mwiza, nanje ndawipfurije nabo murangurana ibikorwa bya misi yose. Mwakoze kwitaba ubutumire muri ijambo rya jambo dusangira dukuye mu nkuru nziza ya Yohani, ikigabane ca kabiri kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11. Pati nuko yego cyane. Ego ni inkuru ivuga ubugeni, ikana, hanyuma n'umuvinyu. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yanditswe na Yohani Mwiranda. Ku munsi ugira gatatu habaye ubugeni ikana mu bugarire. Nyina wa Yezu niho yarari. Yezu nawe nyene yari yatumiwe muri ubwo bugeni hamwe n'abigishwa biwe. Umuvinyu nguze guhera, nyina wa Yezu aramubwira ati, "Erega nta muvinyu bagifise." Yezu nawe amwishura ati, "Mbega wa mukenyezi we, twe nawe tubisinzikaye ko iki? Igihe canje ntikiragera." Nyina wiwe araheza abwira abasuku ati, "Icaza kubabwira cose mu gikore." Aho hakaba hari haterekanze intango zitandatu zabajwe mu mabuye abayuda bityororeramwo. Imwe imwe yuzuzwa n'imibindi 2 canke 3. Yezu abwira babasuka ati, "Nimwuzuza amazi izo ntango." Barazuzuza no hejuru. Yezu araheza ababwira ati, "Nimudahe rero mushire umuteretsi." Baramushira. Nyamuteretsi yumvirije nyamazi yahindutse umuvinyu kandi yatigeze amenya iyo nyamuvinyu uvuye, ariko abasuku bavomye amazi bo babizi, araheza ahamagara nyene kurongora, amubwira ati, "Umuntu wese ahora abanza gutereka umuvinyu uryoshe, hanyuma abantu bamara guhimba bakabuhirira uwuryoshe buhoro buhoro, ariko weho wabitse umuvinyu uryoshe gushika ubu." Ico nico kimenyetso Yezu yatanguriyeko agikorera ikana mu bugarire. Uko niko Yezu yerekanye ubuninahazwa bwiwe, abigishwa biwe baca baramwemera. Ivyo biheze, Yezu amanuka na nyina wiwe, bene wabo hamwe n'abigishwa biwe i Kafaranawumi, bahaguma iminsi mikeyi. Iyi ni inkuru y'ubugeni. Yego cyane. Yego. Mugabo nta n'umugeni baravuga. Mu guheza iri jambo ry'Imana handitswe ngo, "Ico nico kimenyetso Yezu yatanguriyeko agikorera ikana mu bugarire." Uko niko Yezu yerekanye ubuninahazwa bwiwe, abigishwa biwe baca baramwemera. Ubu bugeni bw'ikana mu bugarire, kino kimenyetso ca mbere, ino nkuru ya mbere ivuyemwo ukuninahazwa kwa Yezu ubwa mbere mu bantu. Yezu araninahajwe kubera ikimenyetso agize, ariko kandi abigize kugira ngo abigishwa nabo bemere. Nico gituma rero insiguro nyamukuru ubwo bugeni bw'ikana mu bugarire bwabaye kugira ngo Yezu aninahazwe. Twumvise iri jambo ngo nico kimenyetso ca mbere, ikimenyetso cyo kugwiza umuvinyu. Murazi neza umuvinyu ni kiboreza, co yagwijije. Duhora twumva ko hari abantu babifatira ko bakavuga bati, no ni Imana yatanguye, nico kimenyetso ca mbere yakoze cyo kugwiza umuvinyu. Mbega umuvinyu sigura iki? Umuvinyu ni iki? Umuvinyu ni kimenyetso c'urukundo n'akanyamuneza. Ati nta muvinyu bagifise, ni Bikira Mariya abwira Yezu. Mwihandi amajambo yavuze ati, "Nta kanyamuneza bafise, nta rukundo bafise." Yezu aca bagwiriza umuvinyu, ikimenyetso c'urukundo n'akanyamuneza, maze ahindura amazi aba umuvinyu, ikimenyetso c'akanyamuneza. Umuvinyu rero utera akanyamuneza. Aho kanyamuneza nako murazi yuko
vy'ukuri iyo kavuye ku Mana iyo gatewe na Yezu Kristo ni ingabirano ya mutima mweranda. Ico gituma rero akanyamuneza mu gihe kavuye kuri Yezu Kristo ni ingabirano ya mutima mweranda. Ico gituma nta kanyamuneza bagifise mu yandi majambo. Bikira Mariya yabwiye Yezu ati nta muvinyu bagifise, bisigura ko nta kanyamuneza bafise, nta rukundo, mengo harabuze urukundo, menga harabuze urukundo, mugabo n'abageni bagize ubukwe, menga harabuze urukundo. Muri iyi minsi nko muri mariage abageni bagize mariage atarukundo birashobora gushika bagahendana. Vyama vyabaye aho hezagira abantu kwa gatandatu gasona kundi wa gatandatu baramaze kuvana, bisigura ni ico n'ikimenyetso cerekana ko atarukundo. N'akanyamuneza barashobora kuba basanga barushe, baremerewe n'ibijanye n'uburyo by'ingene bitegura n'ibiki, ugasanga nta kanyamuneza bagifise kuko imyitwararikira handi. None rero ntiri kuyiteka Imana yabateye, ahubwo iri ku bindi, amahera araja gukwira. None rero naho ntokurirwa ndaja kure, dutegere yuko umuvinyu ni ikimenyetso c'akanyamuneza, ni ikimenyetso c'urukundo. Nico gituma tuwukoresha mu nkuka ya misa, gutyo mu nkuka ya misa, maze tukaba tuzi yuko Ukaristiya ari urukundo. Ukaristiya c'est l'amour. Ni Yezu Kristo ubwiwe yitanga wenyene umubiri n'amaraso, maze umuvinyu wahindutse amaraso ya Yezu Kristo, maze tukamwakira nk'urukundo. Nico gituma rero abageni bavoma kuri Ukaristiya kugira ngo baronke urukundo, baronke Yezu, baronke urukundo rw'Imana rwaje rukagendagenda mu bantu, gutyo nibaronka Yezu bakagira urwo rukundo rw'Imana bica vyoroha kubagira. Nibakira Yezu bakiriye akanyamuneza, maze ako kanyamuneza gaheza gasasagara muri bo, bakumva yuko bafise aho bavoma ako kanyamuneza kandiho, kuko turashobora kukavoma hatariho. None rero dutegera yuko umuvinyu ntiwagizwe kugira ngo tuboregwe. Kuboregwa aho n'ibigori ubiriye ari vyinshi birakumerera nabi, uruzurinda mbere ukaja no kwa muganga no gupfura ashobora no gupfa. Kurya rero n'umuvinyu urengeje, kuko umubiri w'umuntu Imana irafise ingene yawuremye, ku buryo rero urengeje ivy'umubiri wabwirizwa gufata ucumererwa nabi, hanyuma ubuzima bukahononekarira bw'iwawe. Ico gituma rero twotegera ko Imana yagize uno muvinyu, Yezu yagize umuvinyu kiba ikimenyetso c'urukundo agomba kugaragariza abantu bose. Yego cane. Ariko kandi reka mbere ngire ko wumvirije muri aba bageni, wumvise yuko aba bageni havuzwe umugabo mengo yego yavuze gatoyi, ariko umugore we ntiyigeze avugwa. Bisigura iki none? Umengo havuze Bikira Mariya na Yezu, none umugeni yari he, umukenyezi yari he? Bamwihojeje by'abagore barenganye. Oya, si ivyo twotegera. Twotegera yuko iki ni ikimenyetso Yezu yagize. Muri ico kimenyetso Yezu ni wari umukwe, ni wari umugabo, novuga nti ni wari umugeni nk'umugabo. Ariko kandi hanyuma umukenyezi ni Bikira Mariya, ariko muga muri Bikira Mariya hihishijemwo akarorero k'Eklezia, la figure de l'Eglise, na cane cane ko bamwita mwigeme w'Isirayeli. Bikira Mariya ni umwigeme w'Isirayeli, bisigura yuko Yezu Kristo aje kunywana n'Isirayeli yose na Eklezia yose. Eklezia nabo ni twebwe, ni Imana ije kunywana n'umuntu uwo ari we wese. Ni ikimenyetso rero Yezu yagize cerekana yuko Yezu yemeye abantu, yemeye Eklezia, yanyemeye, akwemeye mu mahirwe no mu marusho. Biraryoshe cane kumva yuko Yezu anyemera mu mahirwe no mu marusho. Yezu rero yaje kunywana nanje, yaje kunywana nawe, yaje kunywana na Eklezia mu mahirwe no mu marusho. Tukiri ngaha nyene, igihe abwiye Yezu ati erega nta muvinyu bagifise, ndavye reka ngaruke kuri iyi nyishu. Inyishu mbere irimwo amajambo benshi bafatira ko mu kuvuga yuko Bikira Mariya ari umukenyezi nk'abandi, ko bavuga yavuze ati mbega wa mukenyezi we, twe nawe tubisinzikaye kwiki. Reka tubanze duhagarare kuri kuntu yamwise umukenyezi. Bavuze ko ari nyina wiwe, mugabo avuze ati wa mukenyezi we.
ego cyane ntavuze ati mama twe biratura ego cyane Bikira Mariya ni kimwe nako ndavuga ni umukenyezi umwe watubwira mbere Yohana atubwira mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa nyene mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohana baratubwira umugore umukenyezi ameze neza afise urugori n'ibindi bimuranga vyerekana yuko Bikira Mariya avuze ngo wa mukenyezi we ni jambo rihambaye toi femme wewe wa mugore wewe wa mukenyezi iri jambo risigura na Eva kandi mushasha wa mugore umwe wa mukenyezi umwe aje kugira ngo iremwa ribe rishasha wa mukenyezi we ni jambo rihera mu bwuzure bwa kera ariko wa mukenyezi we aje nk'umukenyezi kugira kuko aje novuga nti aje asigura yuko wewe aje gutuma ibintu biba bishasha ntiyamwise ngo we mama we mama yavyari bushoboka mugabo iyi mvugo ya Yohani wa mukenyezi we ifise insiguro ihambaye cyane gose toi femme ego cyane wibuke yuko no mu ibaruwa Paulo yandikiye abagarati avuga yuko Imana yari yaje kubana natwe mu kwiha imbanyi mu mukenyezi ariko kandi turatubona Imana yaje kubana natwe iciye ku muvyeyi wacu Bikira Mariya cyo gituma rero yamwise umukenyezi bisigura ko muri iryo jambo umukenyezi bisigura bwa bwuzure bwa kera Eva mushasha ariko kandi bigasigura wa mugore ntuzeye Yohani umwanditsi w'inkuru nziza atwereka afise novuga nti afise ubutore burengeye abandi bakenyezi bose ariko kandi cyo twumva yuko ari ecclesia cyo twumva yuko ari Israeli nshasha yego cyane inyishira hambaye cyane yego Yezu irateye akantu k'akamazo ibaze usavye Imana ikakubwira ati ivyo biraturaba ivyo birandaba yego cyane henge tubisubiremo ngo ku munsi ugira gatatu habaye ubugeni kana mu bugarire nyina wa Yezu niho yarari Yezu nawe nyene yari yatumiwe muri ubwo bugeni hamwe n'abigishwa biwe umuvinyu nguze guhera nyina wa Yezu aramubwira ati erega nta muvinyu bagifise mwumvirize aho tuhategere Bikira Mariya yatanguye kuvuga ari uko hari ibintu bitameze neza kuko ngaha batubwira yuko Bikira Mariya yari muri ubwo bugeni na Yezu niho yari ibintu birabandanya hanyuma umuvinyo atawuhari tubona intervention ya Bikira Mariya tubona ukwambaza kwa Bikira Mariya tubona Bikira Mariya agira intercession nico gituma Bikira Mariya ari utwambariza kuko Bikira Mariya yari muri ubwo bugeni kandi yari yaje kuvumba yari yatumiwe kuko baca batubwira ko Yezu nawe nyene yari yatumiwe no kuvuga na Bikira Mariya yari mu butumire na Yezu yari yatumiwe bose bari bafise ubutumire hanyuma rero nico gituma Bikira Mariya yaciye aja ko interceda tubazi tuvyumve yuko bwa mbere Bikira Mariya yatangwe kuvuga babona yuko bikenewe yuko yosabira bano bageni kandi agasabira n'abari ngaho mu bugeni bose ntibwari ubwineza y'aba bageni gusa bwari ubwineza bw'urubanza bwose bw'abaje mu rubanza bose iri jambo ngo twe nawe tubisinzikaye ko iki ritandukanywa na iri jambo ngo igihe canje ntikiragera kuko igihe kirahambaye aha ijambo rya mbere ryerekana igihe ni ku munsi ugira gatatu ku munsi ugira gatatu utwibutsa ukuzuka kwa Yezu Kristo kandi iyo byahereye ko maze uko kuzuka kwa Yezu Kristo tuca tuvyumva yuko isaha yanje ntiragera isaha yo kuzuka kwiwe ntiragera isaha yo kuninahazwa kwiwe ntiragera isaha mbega ya Yezu ni isaha yo kuninahazwa ni igihani nahazwa ku musaraba ni igihani nahazwa mu kuzuka ni igihani nahazwa mu kurira mu ijuru ascension ni igihani nahazwa kuri Pentecote mu kuturungikira mutima mweranda iyo niyo saha ya Yezu Kristo c'est l'heure de Jésus niyo isaha nico gituma uzobona mu nkuru nziza ya Yohani bibandanya bigenda gushika agira ibimenyetso indwi byose ikimenyetso c'indwi maze igiharuro indwi urazi ko ari igiharuro ceranda igiharuro cikwi maze ivyo bimenyetso indwi ku kimenyetso c'indwi ni hatangura kuvuga ati isaha yanje yageze mbere ni dawe ni nahaza mwana nawe mwana ko ni nahaza kuko isaha yageze mon heure est venue
ingiyi isaha yanje irageze, isaha yuko Yezu aninahazwa. Nima uhera mu kigabane c'13 Yezu aca ariko arisezera abigishwa biwe, ahandi hose akiza abagwayi agira gute. Mu nkuru za Yohani yerekana ko isaha yiwe itaragera, ico gituma mbere aca ahunga akanyoromba akababisa n'ibindi n'ibindi. Naho isaha ya Yezu itaragera, naho isaha yuko umwana w'Imana aninahazwa, Bikira Mariya araja kumvigwa. Kandi Bikira Mariya yarabizi yuko umwana wiwe atamugabira. Ninaco gituma yaciye agenda kubwira abasuku ati ico aja kubabwira cose muragikore. Bikira Mariya yaravyumva mu mutima wiwe naho yishuye inyishu yuko umwana wiwe aja kumwumvira. Bikira Mariya yama yumvigwa, uwumuciyeko vy'ukuri arumvigwa. Yezu arumva igisabisho umuvyeyi wacu Bikira Mariya tumucishako kugira ngo adusabire, atubere umu intercesseze yama twambariza. None rero iryo jambo rirahambaye gose. Hari igihe umuntu asenga pati agasaba ikintu agasubira muga akabona nta nyisho. Mbega twavuga ko bisa n'ivyo ni sahe bitaragera umuntu yorindira gushika ryari. Ego cane. Imana niyihe. Ego cane. Muri iyi nyishu ngo Yezu nawe amwishura ati mbega wa mukenyezi we, twe nawe tubisinzikaye ko iki, twe nawe tubisinzikaye ko iki. Dutegere cane n'ivyo kagacirere k'Imana. Kagacirere k'Imana aho umuntu asaba ibintu akaca yumva umengo yabisabye kenshi, ariko dutegere le silence de Dieu. Dutegere agacirere k'Imana. Imana ntiba yatwibagiye, Imana ibituzi. Isaha yacu yuko twishurwa ntibiragera, isaha igeze tuzishurwa, isaha yuko igisabisho cacu cumvirwa kizigogera. Hari n'igihe Imana itwima ivyo twayisavye kugira ngo itugirire neza. Kugira ngo itugirire neza, Imana irashobora kutwima ivyo twayisavye, kuko hari n'igihe ivyo tusaba bitaba bihuye n'ishaka ryayo canke atanico mbere vyotumarira, na cane cane mu kumenya iyo Mana nyene. None rero twumve yuko muri iri jambo ngo turitegere muri ubwo buryo n'ivyo yuko mbere n'Imana yuko ishobora kutureka na cane cane ikaturindiriza kugira ngo ibone no kwihangana kwacu. Kugira ngo ibone no kwihangana kwacu aho kugera, kuko urazi yuko wihebuye n'Imana ntibigifise ikibanza mu buzima bwiwe. Ego naha nyene rero ngira cyo tuza avuga ati icaza kubabwira cyose muragikora. Mbega uruhara rw'umuntu nuruhe mu buzima bwiwe, mu vyasaba, no kuvuga yuko Imana utoyisaba usinziriye uryamye bisiguriye. Ego cane, icaza kubabwira cyose muragikora. Tubanze dutegere iryo jambo. Iri jambo uwo mengo ni jambo risanzwe, ariko iri jambo ryarakoreshejwe cane gose mu gitabo c'Amamuko ikigabane ca 41. Turabona ingene abanyamisiri batewe n'inzara cane gose. Inzara igatera igihugu cose. Hanyuma Farawoni akabona yuko bimugoye. Hanyuma niho rero abanyamisiri bagiye kwa Farawoni, yaciye abarungika kwa Yozefu. Yozefu araheza araronka abanyisirayeli. Kubera inzara, Yozefu araheza arafasha abo mumbabarire, araheza arafasha abanyamisiri. Yababwiye ati genda kwa Yozefu, icaja kubabwira cose muragikore. Iryo jambo riruko riragarutse. Yego, bari bakenyiki, bari bashonje, indya hari hateye inzara. Icaza kubabwira cose muragikore. Nyiri jambo nyene ryakoreshejwe na Farawoni abwira abanyamisiri bagende kwa Yozefu. Kubera iki? Farawoni yabonamwo umutima w'ubwitonzi muri Yozefu, yabona umutima w'ubutungane muri Yozefu, yabona umutima w'impuhwe muri Yozefu, yabona umuntu ashobora kugira neza no gutunganiriza abantu neza mu byo bari bafise byose. Nico gituma nabikira iyo Farawoni yaciye amera nk'usubiye hasi, amera nk'usubiye inyuma. Gutyo naha Bikira Mariya
yameze nk'usubira inyuma maze araheza arisubiza inyuma, novuga nti aricisha bugufi. Tuce tuhabonamwo uguca bugufi kwa Bikira Mariya, abwira abasoko biwe ati icaza kubabwira cose muragikore. Bikira Mariya yahaye iteka Yezu, yahaye iteka umukama, yamubonyemwo umutima w'urukundo, umutima w'ubuvyeyi, umutima w'impuhwe, umutima witaha abandi. Icaza kubabwira cose muragikore. Maze ce dutegera kandi ko rino jambo rihambaye, kuko Bikira Mariya yarungitse abo basuku kwa Yezu. Bikira Mariya iyo tumuciye ko tukamusaba n'ubundi adusubiza kwa Yezu. Bikira Mariya ntadutandukanye na Yezu. Bamwe bahora bibwira bati umusenga Bikira Mariya ihe bambewe. Bikira Mariya umuciye ko wese n'impaka amenye Yezu. Noneho uguca kuri Bikira Mariya bidutuma tumenya Yezu. Bano basuku baramenye Yezu, barabonye ububasha bwa Yezu baciye kuri Bikira Mariya. Bikira Mariya yagiye ati genda icaja kubabwira cose muragikore, bisigura yuko genda mumenye ubakoreye ivyo mwifuza. Bikira Mariya yasavye aterega nta muvinyu bagifise, mwagize muti nta kanyamuneza bagifise, nta rukundo bagifise. Ngira tubishize nko mu mwanya, birafasha umwanya, urukundo ruriko rurahera, kumbure mu mwanya mububatse. N'umukama agira ati mbega none twebwe ivyo biraturaba. Mbega Pati, turabizi ivyingo ingene bimeze, ingo zirubakwa, kumbure kubera ubuzima babayemwo, umwanya, imyaka iriko irahaca, baraca muri vyinshi, ugasanga koko wa muvinyu ntawo bagifise, wa muvinyu w'urukundo ntawo bagifise. Mbega ivyo Imana birayiraba. Imana niyo botumbera ko bokora iki kugira ngo bibandanye neza, baronke basubire kuronka wa muvinyu w'urukundo. Ego cane. Urakoze muri ijambo erega nta muvinyu bagifise. Bikira Mariya yatuye igisabo Yezu. Ti raba abantu baragowe, nta kanyamuneza, nta rukundo, nta muvinyu bagifise, niko twobitegera. Wibuke ko Yezu kugira agira ibi yumvire Bikira Mariya, niho nashaka ko duhera tubandanya kuri ico warumbajije. Dutegere yuko Bikira Mariya arumvikwa. Kandi Yezu yakoze ikimenyetso kugira ngo Yezu yishime, ahubwo novuga nti yabikoze kubw'ubuhirwe bw'abanye n'urubanza no kubw'ubuhirwe bw'abaje muri urwo rubanza. Kubw'ubuhirwe bw'abageni no kubw'ubuhirwe bw'abo bari ngaho, harimwe n'abigishwa biwe na Bikira Mariya. Yezu yahinduye amazi umuvinyu kubw'ubuhirwe bw'abo bose bari muri ubwo bugeni, duhereye kuri ba nyene urubanza. Tuje dutegera yuko Yezu igihe cyose tumusabye ngo nakore ibitangaro ntaca bikora. Wibuke imbere Yezu yarageragejwe na Shetani, imubwira iti kuri umwana w'Imana gira uhindure aya mabuye acike imikate. Yezu ntiyavyemeye, yamubwiye ati reka kungeza. Mu yandi majambo, mu bisanzwe Yezu yari kubigira kugira ngo yininahaze wenyene, kugira ngo yerekane ububasha bwiwe, ariko ntiyemereye Shetani. Ariko ubu Bikira Mariya aravuze ati nta muvinyu bagifise. Yezu yahejeje akora igitangaro, aragwiza umuvinyu, mbere umuvinyu mwinshi cane, unaryoshe kandi mwinshi cane, bisigura yuko ibyiza byinshi kandi biryoshe biri kwa Yezu. Nico noca mbwira bano bageni, Yezu nibaca kuri Bikira Mariya by'ukuri, abo bose akanyamuneza n'urukundo vyoba vyanse batagigafise mu rugo rwabo. Kandi turabibona hariho byinshi bitontora umutima, ubukene, inzara, uguhemukirwa, uguhemuka n'ibindi, injyane zitandukanye. Nuvuga nti
hariho byinshi vyotuma vyerekana yuko habuze akanyamuneza, habuze urukundo. Ariko no munsi rero nibigira ingingo zo gusaba umuvyeyi wacu Bikira Mariya abasabire kwa Yezu, maze bashobore kuronka ibyiza byinshi by'umusesekara kandi biryoshe, nta handi bashobora kubikura atari kwa Yezu, na cane cane abo bubatsi. Yego. Ariko kandi barakoze, yarabwiye abavoma baravoma. Ego cyane. Urumva ko hari abo yabwiye kugira ngo abo yaciye kugira ngo agirire neza abo bantu. Ego namwebwe natwebwe abubatse na cane cane arafise abo yocako Yezu, arafise Bikira Mariya arafise abo yocako kugira ngo ababwire bashobore kugufasha, na cane cane wumve kajya kaje kuguhamagarira mu gisabisho, kuguhamagara musangire igisabisho cishapure, musangire ukuzirikana ivyibukiro, maze ivyo vyose bigutume wumva yuko zukuri ari nk'aba basuku bahavuye baheza bagafasha kugira ngo ivyo vyiza bisesekare, maze abantu bose bashobore kuryoherwa, bashobore guhimbarwa, gutyo Yezu ni nahazwe abigishwa nabo bemere. Ico kirahambaye. Ariko rero Imana iraha uwasenze gusa canke uja ku kivi? Imana iha bose, ntigira nkunzi. Uwasenze nawe aharonkera inema yo kuba nk'Imana, yo kusa n'Imana. Ariko Imana itugirira neza twese. Mbere iyo abigirira neza abayisenga, nibaza yuko yogiriye neza bake, kuko kenshi ari gihe tuba ibigaba cane cane. None rero Imana iratugirira neza, ariko mugabo ugusenga navyo biri muri mwihangiro ryacu, novuga nti muri vocation yacu, umuhamagaro wacu no gusenga. None rero iyo duretse gusenga tuba turiko twibagira umuhamagaro wacu, ariko tugasenga dukora. Ego ugukora navyo bigaheza bikazamwe, kuko nahaye turabona yuko abasuku baravomye baruzuza, barujuje, kandi bisigura yuko ukuzuza bihambaye. Hanyuma Yezu ico duhora tuvuga ngo yagwije umuvinyu multiplier, oya sivyo, Yezu yagize umuvinyu, kuko uko wumvirije amajambo Yezu yagize, yarahinduye amazi. Ego novuga Jésus a créé le vin, yagize umuvinyu, il a fait du vin. Yezu ntiya multiplier, donc Jésus n'a pas multiplié kujya umengo harimo umuvinyu mukeyi baca basukiramwo barongerezamwo, oya Yezu yagize umuvinyu, kandi yawukuye mu busa, navuga kuko yari amazi hanyuma agira umuvinyu, bisigura kubera bavomye menshi waciye uba mwinshi, no kuvuga yuko ukoze byinshi uronka byinshi. Yego cyane, ariko kandi Yezu yabigize ivyiza cyane gose, ego bica bigira akamaro keza. Ariko kandi dutegere ko atujuje, ko ataze ntiyavanze n'umuvinyu warubishe cyane n'ibindi. Yezu akeneye ivyiza, yagize umuvinyu mushasha. Yagize umuvinyu mushasha, kandi Yezu akeneye yuko ivyashaje canke ibibi canke ibitaryoshe, urazi ko ari bitaryoshe, arabikuraho agakenera yuko akuzuza, agushiramwo, akuguha umutima mushasha. Nzoba umutima mushasha, nzobashiramwo gushaka kwanje. Ego cane. Ego murakoze. Mu gusozera ijambo rya jambo twosigarana mu buzima bwacu dukuye muri iyi nkuru nziza. Ego ijambo rya jambo twosigarana muri inkuru nziza nuko Yezu yagize kino kimenyetso ca mbere ikana mu bugarire, kugira ngo aniyerekane ubuninahazo wabwiwe, gutyo abigishwa nabo bemere. Iyo jambo rirahambaye na cane cane mu nkuru nziza ya Yohana. Ariko kandi dusigarane ubwa kabiri uruhara rwa Bikira Mariya, yuko Bikira Mariya mbere yarumvirwa na Yezu, arumvirwa n'Imana. Mbere Bikira Mariya arabona, arategera neza yuko igisabisho ciwe cumvirwa, kuko Bikira Mariya arumvirwa n'isaha ya Yezu mu gitari bwagere. Nico kimenyetso tubona yuko uciye kuri Bikira Mariya agaheza akumva vyo kuri yuko aheza akumvirwa, kuko ari umuvyeyi wacu. Ijambo rya gatatu twogumana nuko Imana yashimye kunywana natwe muri iki kimenyetso cikana mu bugarira, aho mbere iki kimenyetso ari kimenyetso c'Ukaristiya, intango y'Ukaristiya, maze kandi
ni imponje mbere novuga nti ni Eucharistie duhimbaza uno munsi ariko kandi ibyo tuzoba mu ijuru kuko tuzobaho twanywanye n'Imana ubutadigitandukana nico twotegera kuko kujya mu kimenyetso c'abageni banywana maze bakishimiranira bagakundana natwe twobitegera uko yuko muri ico kimenyetso c'ubugeni natwe twanywanye n'Imana Imana igaheza ikaninahazwa nkuko natwe twazirije tukaronka urukiza tukanywana nayo. Ndabakengurukiye cyane ntaco nokongera ko nukuri. Ego naye ndabakengurukiye cyane gose. Ego kandi kaze n'ikindi gihe. Murakoze gose nzoza. Ego namwe mwese twari duteramanye. Ndabashimiye cyane, ndashimiye abari mu buhinga bw'ivyuma twakoranye ikiganiro naho kubimanutse.